Mu misi heze twarababwiye ivy'abantu bitwa ngo bariko barafasha babakobwa canke abadamu baja gukorera mu bihugu vy'Abarabu bagaca barya amahera yabo. Abo bantu rero twari tuzi yuko bazokwikubita gashi bakabaha amahera yabo, bakabaha amahera babatwaye, ariko gushika n'ubu biraboneka yuko batigeze bava kwizima. Ahubwo rero twahavuye dusanga abo bantu babigize umwuga. Uwitwa Bandeke murazi yuko twari twamubabwiye, akaba ari kuri iyi nimero ikurikira. Dusubire dusabe abamuzi mumubwire yuko ivyo ariko aragira atari vyiza, ko yoreka kubigira ubuhizi, kuko ibi bintu nta kindi bizana atari umuvumo. Baje ibintu byose ugira mu buzima, ikintu cyose wakora mu buzima kiba kibi gute, ntuze wigere urya amahera y'umuntu akorera muri Arabie Saoudite. Aba mama n'abakobwa bagenzi bacu bagenda bakora muri Arabie Saoudite, muri Oman, muri Kuwait, bari abantu ubahe ama respect n'amashugo yabo, kuko ibintu bacamwe sino bivugira ngaha. Umuntu wese uzi kurya amahera yiwawe akaguha amahera ngo mukorera umugambi ukacumurira amafaranga yiwe, no mu kuzimu sinzi kuzohira hamwe n'abandi. Mwege mu kuzimu murateguriwe ngiraga akabanza kanyu ku ruhande bazokongereza umuriro mugahira muri Pro Max. Kuko ibintu bacamwa vraiment biteye ubwoba. Mububahe, aguhaye amahera akagusaba umufasha gukora umugambi ugacumira. Voilà. Uku rero niko abatari bake bamererwa. Abakobwa canke abadamu bari mw'ivyo bihugu vy'Abarabu bagira ingorane nyinshi. Reka duhere kuri uyu Bandeke. Uyu Bandeke twasanze hari n'abandi yatwaye amahera muri bwa buryo twababwira. Hari abamaze imyaka 2 barungitse amahera ariko yarayabimye. Umukobwa mubona yitwa Jacqueline, ngo haheze imyaka 2 arungitse amareyari 2,200 vyumvikana ko kino gihe angana ni miliyoni 4,560. Ayo rero Bandeke yarayamunaniye ko aguma mubwira yuko azoyamuha, ariko vyarase ko yamuha. Ni sawa Jacqueline, umva ndakuberera ikintu. Jacqueline kabisa ubisimisi mwinshi. Bana jewe shaka kwanza ndaguhe iraki 5 siko kandi umbabarire shitore kwanza yorozoraki 5 ndongikira amazina ni nimero ejo bazoya guhamagara yatore canke ndambo yashaka kuri limikaje turabe no mu minsi indi imbere so turagira uko nyende siko. Jackie ndameze neza ndashimira Imana. Nihangane muri iyi genzo ko gumunyibusanye busa muri iyi genzo kurabera muri iyi kabisa. Murumva yuko ururimi ari rwa rundi nyene, ati ndungikira limikaje ndaguhe iraki 5. Voilà, ube uratwarayo ayandi tuzobiraba. Umuntu akarindira imyaka 2 yose arindiriye yuko amahera azoshika iyo yarungitse agahebura. Akanone k'abantu b'Imana, mwumva mwese ko arakarenganyo. Atavuze yuko bayamwivye, avuga yuko bamufashe canke yarungitse amahera mugabo atashitse. Akiteza utunyoni akavuga yuko bayashize mu cuma mugabo ko ayo mahera ataboneka neza. Umuntu rero agaca yibaza ati none ico cuma barungikamwe amahera kigaca kiyamira ni icuma ki? Urabahaye inusu yayo barungitse. Uni arishura lahayi yarungitse acishije amahera yiwe kuri Bandeke acamuha igice. Dusubire tubibutse ko uyu Bandeke ari mw'ivyo bihugu vy'Abarabu gukurikirana inyigisho z'idini ry'Abayisilamu. Aha rero
umuntu yoca yibaza ati none umuntu nk'uyu yoba yitwaje iki kugira ngo arye utw'abandi aduherane. Aha rero niho bica bicangira umuntu. Ndabaramukije bantu b'Imana. Ama kagira dusubire tugaruke hano tuvuge byari byahaciye ejo bundi ku kijanye n'amafaranga twarungikanye umushinga ntahe bandeke twaramucishije ko amafaranga tumuhawe n'abandi nk'uko twama tubikora duhana aba transfer, ariko je nagomba ndabamenyesha kugeza uyu mwanya n'iyi saha kuva itariki 15 z'ukwezi kw'icenda n'uyu munsi jewe sindabona amafaranga. Sanamenyesheje ko bampaye igice, ayasigaye sinzi ngo bazoyampa ryari. Ibyo ntabyo bashima kutubwira, nta nibyo bigeze batubwira. Ahubwo aho kutubwira tuzobaha amahera yanyu ryari, bashima kutubwira ko badufashije kugira ngo baduhe n'ico gice. Twebwe rero tukabaza mu mvunya baki mwadufashije kugira ngo muduhe igice, mugaca mutubwira ko mwadufashije. Twe ntimwadufashije, mwaduhaye mu by'iwacu. Ahubwo icy'ingenzi ni murabe mu marire nayo yasigaye muduhereze kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Insiguro baduha batubwira yuko ngo amafaranga ngo ntayo babona ngo mu mashini, ngo ntayo babona ngo mu cyuma, ntayo babona mu cyuma. Twebwe rero icyo cyuma bandeka acisha nk'amafaranga sinibaza ko ari cyo abandi bantu bacishamo, kuko jewe nko mu bihe mbaye ino abantu tuyaga n'abatari bake, surtout nk'abadamu bagenzanje. Je ntawe ndumva ngo yajimije amahera ngo ngo yanyikiye mu cyuma, ngo ntayo babona mu cyuma. Icyo twari tumenyereye twahora twumva nuko batubwira ko ikarata yugawe. None iyo karata n'uyu munsi n'iyi saha iriko irakora, ikarata ntiyugaye. Mugabo akatubwira ngo amafaranga ngo ntayo babona. Kandi dufise ivyemeza byose ko twarungitse amafaranga, amabordero turi nayo, twarayabahaye, bari nayo barayafise. Mugabo akatubwira ngo amahera ntayo babona. Rero twe turabaza none ayo mahera yanyikiye he? Anyikira mu vyuma bigenze gute? Twe n'ukuri n'ubu turacyasaba nibaduhereze amafaranga yacu, turacyasaba nibaduhe amafaranga yacu. Je narungitse amafaranga angana n'ibihumbi 2 cy'amareyali masaudiya, bampaye amafaranga 1,000. Ariko nico 1,000 nubwo bakimpaye murumva ko bambwira ko ngo bamfashije, barampaye ico 1,000 ngo amahera ntayo babona. Rero sinzi ko ino muri Saudiya hariho umuntu yokwikura 1,000 ijana ryo nyene naho bari umugezi canke 50 umubwiye ati ngurira amamega, muvanako akubwira ngo no mu marundi arariho. Sinzi rero uwo muntu atatuzi yabaye umugira neza akavuga ko ariko aradufasha kugira ngo aduha amafaranga tutakoreye canke tutamurungikanye. Nukuri je n'ubu ndasaba abantu bashikira bandeke canke banyumva bashikirira umushinga ntahe bandeke amfashe amakanoti kanje kasigaye, amfashe amakanoti kanje kasigaye. Ni wa wundi nyene aheruka guca ngaho uwo bita Sophie, n'ubu niwe agarutse. Uyu munsi ni tariki 13, amafaranga twayarungitse itariki 15 z'ukwezi kw'icenda. Rero turasabye uwo muntu yitwa Bandeke arabe n'ukuri adutunganirize nk'uko yahora atunganiriza abandi.
hama ndabaramukije nizere ko muri amahoro nanje ndameze neza bukebuke yego. Hama ukuntu vyagenze urumva uyu muntu arungika amafaranga ngo mu Burundi, hama tukaba tuyacisha ku ntuzenya yiwe ducisha kuri Western Union mugabo akaba ari we yatora agaca yarungika mu Burundi. Ukuntu nayarungitse ku itariki 13 z'uku kwezi kw'icumi niho nayarungika kugeza n'isaha ntayo ndaronka. Ukuntu vyagenze narayarungitse maze kurungika amafaranga uwo musi nyene amaze kumva ko yamaze kumushikira yaciye atangura kubura ku murongo, ariko je tangura kuva tuvugana ntabwo nari bwigere ndamubona ko iyo ngiso kuva ku murongo buri mwanya. Aca arava ku murongo uwo musi yirirwa atari ku murongo, ndamuhiga ndamubura, mu nyuma niho yagaruka ku murongo aca mpenda yuko telefone yiwe ngo yagize ikibazo, ngo iragwa, ngo ariko arayirondera ekara yayo. Ivyo ndavyumva ndavuga ati ok nta na kimwe, rero gerageza urabe ukuntu wondose amafaranga yiwanje narungitse. Niho ndamubwiye yuko aravuga ngo ok ngo sawa nta kibazo, ngo ejo ngo canke hirya y'ejo ngo uzoyatora, ngo uzoyaronka mu Burundi, ngo bazotelefona urya muntu wawe atanze inimero ngo aje kuyatora. Ati sawa nta kibazo. Rero niho bukeye kandi nongeye kumubaza mbona ntari ku murongo, naho nyene yiriwe atari ku murongo, ahandi agasoma ntasubize. Niho mu nyuma kandi yagaruka ambwira ngo abantu ngo bakorana ngo mu Burundi batanga ayo mahera, ngo bamwandikiye message ngo bamubwira yuko ngo babafashe, ngo babiri bari mu gasho, umwe nawe ngo yinyegeje ngahantu, ngo ntabwo ashaka ngo ko yiyerekana, ngo yari yagiye ngo kuyatora ngo ayo mafaranga yanje ngo ayatange, ngo baca barabafata. Urumva aguma ambwira ivyo gusa nta bindi bungu bambwira. Hagera ashobora kumara nk'umunsi wose atari ku murongo, nta nyishu n'imwe ndiko ndaronka itomoye. Rero ubu nawe yitwa Nshimirimana Jean Claude, ari kuri izi nimero zikurikira. Ubu yatwaye amahera nini nahazwe Alice agera ku 1,200 y'amareyari, ni ukuvuga ngo ayo nayo angana n'imiliyoni 2,300,000 vy'amarundi. Kuva yamucishijeho gushika n'ubu ntarayamuha, yarayabanye. hama ndabaramukije nizere ko muri amahoro nanje ndameze neza bukebuke yego. Hama ukuntu vyagenze urumva uyu muntu arungika amafaranga ngo mu Burundi, hama tukaba tuyacisha ku ntuzenya yiwe ducisha kuri Western Union mugabo akaba ari we yatora agaca yarungika mu Burundi. Ukuntu nayarungitse ku itariki 13 z'uku kwezi kw'icumi niho nayarungika kugeza n'isaha ntayo ndaronka. Ukuntu vyagenze narayarungitse maze kurungika amafaranga uwo musi nyene amaze kumva ko yamaze kumushikira yaciye atangura kubura ku murongo, ariko je tangura kuva tuvugana ntabwo nari bwigere ndamubona ko iyo ngiso kuva ku murongo buri mwanya. Aca arava ku murongo uwo musi yirirwa atari ku murongo, ndamuhiga ndamubura, mu nyuma niho yagaruka ku murongo aca mpenda yuko telefone yiwe ngo yagize ikibazo, ngo iragwa, ngo ariko arayirondera ekara yayo. Ivyo ndavyumva ndavuga ati ok nta na kimwe, rero gerageza urabe ukuntu wondose amafaranga yiwanje narungitse. Niho ndamubwiye yuko aravuga ngo ok ngo sawa nta kibazo, ngo ejo ngo canke hirya y'ejo ngo uzoyatora, ngo uzoyaronka mu Burundi, ngo bazotelefona urya muntu wawe atanze inimero ngo aje kuyatora. Ati sawa nta kibazo. Rero niho bukeye kandi nongeye kumubaza mbona ntari ku murongo, naho nyene yiriwe atari ku murongo, ahandi agasoma ntasubize. Niho mu nyuma kandi yagaruka ambwira ngo abantu ngo bakorana ngo mu Burundi batanga ayo mahera, ngo bamwandikiye message ngo bamubwira yuko ngo babafashe, ngo babiri bari mu gasho, umwe nawe ngo yinyegeje ngahantu, ngo ntabwo ashaka ngo ko yiyerekana, ngo yari yagiye ngo kuyatora ngo ayo mafaranga yanje ngo ayatange, ngo baca barabafata. Urumva
aguma ambwira ibyo gusa nta bindi bungu bambwira, hagera ashobora kumara nk'umunsi wose atari ku murongo nta nyishu n'imwe ndiko ndaronka itomoye. Ndakwinginze n'ukuri ufasha kubikurikiranira ibintu muba mukoze n'ukuri, muba mukoze pe. ubu nawe yitwa Amis Ndayishimiye, ni umwe twabumvisha uheruka yarananiranye gutanga amahera ya arishura rahayi. Izi byo uvuga yuko mwebwe izi $36 avuga atazomufitiye. Invest nazo fise ni $25. Ariko $25 ntazomufitiye, nizo muzomuha kubera asanzwe ari umukiriya wanyu, sino ntazomufitiye. Voilà, en fait c'est ça. Nazo jewe parce que ubiraje na 25 je namufitiye. Na nemeye amahera parce que umukiriya w'iwanje twarakoranye neza nta kibazo iyo 25 taza kuyaguha. Sasa nawe ashaka kubitwara umengo ni ideni, il faut ni obligatoire ni muhe amahera. Wapi si obligatoire. Okay. Bo rero ndagushimiye cyane kuko ibintu byo urakoze kunyitaba, kuko ibintu by'amahera birakunda gutera ingorane gose, cyane mwebwe mufasha mu kurungika ayo mahera harakunda kwaduka ibibazo cyane. Ibibazo kabisa. Ndio narabihagaritse parce que narabonye ko ni ingorane gusa. Kubera kuronga amahera makeya kandi ni ingorane nyinshi rwose. Okay. Narabihagaritse kabisa mu bintu by'amatransfer parce que aba bantu bose murumva yuko bafise ibibazo bimwe. Abo bacishije ko amahera yaba uyu Amis, yaba Bandeke, yaba Jean Claude, murumva yuko amahera bayabimye. Mwiyumvire umuntu yemeye gukorera service ukamuriha, hanyuma amahera yawe akayakwima ikibona ndashi. Uwo muntu aba yitwaje ikiga bene data. Inimero zabo ngizi nazishizeko, aba nabavukanyi, ni inshuti zacu, nabagenzi bacu, nababanyi bacu, turabaza aho bakorera. Rero jewe nagomba ndababaze ikintu kimwe, muraza guterera ivyiyumviro. Murabona yuko aba bantu atanu ubafata, arafata ingendo ziwe akagenda akagaruka, nta numwe amukomakoma. Ikibazo canje rero niki, aba bantu mubona bokorerwa iki kugira ngo bishure amahera y'abandi? Nta muntu numwe tuba twipfuza gucisha ngaha ku rubuga, ariko murabona akagagazo kabo, bahisemwo kubandanya barenganya aba bagore. Iki kibazo rero ndagishize mu maboko yanyu mwese. Inimero zabo nazishizeko, aba n'abavukanyi bacu, aba n'abagenzi bacu, n'ababanyi bacu. Voilà, turaza aho bakorera. None kubera iki bobandanya bica amatwi? Kubera iki bobandanya batuntuza abandi? Ico kintu woba bitwaje c'ukutariho ivy'abandi coba ari giki? Iyo ubutungane bwari bukora, ntimubona yuko aba bantu bari bakwiye igihano? Mu gihe cose umuntu azokora amakosa, azorenganya abandi, akaguma yidegemvya, akaguma akora ibikorwa vyiwe atangorane, byoba bigoye, mbere vyoba bitanashoboka yuko twoshobora gushika kuri rya hangiro ryo mu 2040 n'2060 igihugu giteye imbere. Jewe ikintu nosaba aba bantu, aka nakamo ka kabiri, nobasaba yuko boriha amahera y'abandi bikiri mu maguru masha, bakareka kubatuntuza. Gutuntuza abandi si vyiza, bariko bikwegera imivumo. Ibintu bacamwo sinobivugira ngaha. Umuntu wese uzi kurya amahera yiwabo akaguha amahera ngo mukorera umugambi ukacumurira amafaranga yiwe, no mu kuzimu sinzi kuzohira hamwe n'abandi. Mwege mu kuzimu murateguriwe ngiraga akabanza kanyu ku ruhande bazokongereza umuriro mugahira muri Promax. Kuko ibintu bacamwo vraiment biteye ubwoba.
Jacqueline imiliyoni 4,560 izo bashize ku mufuko haheze imyaka 2. Nini nahazwe Alice imiliyoni 2. Sofia amareyari 1,000 arishura Rahayi amadolari 36. Aba bantu namwe murasubira muhambarize muti nta soni mugira. Hanyuma namwe badamu mukorera mu bihugu vya Arabia, cisha amahera mu nzira zizwi, cisha amahera kuri Western Union canke kuri MoneyGram, bwira ababose banyu bacishe muri ubwo buryo, nta mahera menshi bizobatwara kandi muyarungitse ku munsi umwe azorara ashitse. Uwo batarabigirira nta rusimbe acishe muri ubwo buryo, kuko ibi bintu birababaje. Vyoba bibabaje ko mwoguma mwibwa nkuko. Twizere ko bagiye kubaha amahera yanyu, kuko ntibiryoshe kuguma bavuga ngo ehe naka mwari muzi yuko yivye amahera banaka, ehe naka bamuvuze, ehe naka. Ibi bintu ntibiryoshe na gatoya. Inimero zabo twazishize ngaha. Tubashimire ubwa mbere ingene mwakoze ibishoboka vyose. Uyu bandeke agatanga ari umwe wa mbere. Numva ndabashimira kuri iki gikorwa kindi muza gukora. Imana yo mwijuru nibampezagirire, twibananirize rwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze.